Banywanyi b'iyimbonesha kure ya Hejuru TV dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze aho muri hose mwe mudukurikiye mwe kandi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imbonesha kure turabahaye kaze muri umwanya rero mutwemerere tubandanye kubagezaho ibiriko biraba mu gikorwa c'amatora ariko araba kuri uyu munsi turi kwigenekezo rya gatanu Ruheshi 2025 hariko haraba amatora y'abashinga amateka hamwe n'abajenama ba komine. Hari ubutumwa rero butandukanye turiko turaronka bujanye n'ingene aya matora yoba yatunganijwe n'ingene biriko biragenda mu bice bitandukanye vy'igihugu. Reka rero mutwemerere muri uyu mwanya tuze kubigaruka ko tubafitiye ubutumwa bw'abantu benshi bagiye batandukanye ndetse biriko biribonekeza vyose mukaba mugiye kubimenya. Mbere yuko rero tubitangura reka nkusabe kugira ngo fyonde kuri subscribe aho niba ukoresha YouTube y'icongereza niba ukoresha y'igifaransa fyonde handitse s'abonner kugira ngo uraronka n'ibiganiro hamwe n'amakuru dushiraho imisi yose kandi uri mu bambere unashireho inzogera canke agakengere kugira ngo ujobona notification mu gihe rero amakuru yose tuyashizeho. Hari rero ubutumwa bw'umuntu bwo kumusaga bwoba bwadushitse ko kandi buboneka ku isaa 7:37 mu ijoro ryakeye. Arubagize ati nukuri ikintu cyo kwiba amatora cyateguwe neza njewe mba kurya mbere kumusaga ubunyene ndakwandikiye mbonye chef de quartier yitwa Viviane n'umukuru w'imbonerakure yitwa Lionel hamwe n'imbonerakure bavuye kuri lycée municipal de Musaga ahazobera amatora ejo. Njewe nababonye tishije mu idirisha kuko nsanzwe mba ahegereye ibarabara. Uwo rero numwe. Hari rero ubundi aba kwitenga hari isaha ku isaa 8:15 ng'amafirimbi menshi y'imbonerakure ariko aravuga ndetse urwamo ruriko rwumvikana muri quartier yose. Yagize ati turi isaa 8:15 hano mwitenga twumva amafirimbi menshi cane ni hafi y'amashuri aho bita mu Gihora. Imbonerakure zaraye zirakizura cyo tuzi nuko uyu munsi w'amatora isaha 2 z'igitondo kumugumya wese aza kuba yahejeje gutora. Mu Cankuzo muri komine Gisagara hari ku isaha 9 z'igitondo harubagize ati turi saa 9 z'igitondo aho mperereye amafirimbi ni menshi n'ingoma nivyo binkanguye bwakeye ni muvyuke bwakeye ni muvyuke tuje gushitsa isezerano amasaha naya ntimutangwe abandi bashitseyo. Izo nizo message ziriko ziratangwa n'imbonerakure. Muyinga ku Mukoni muri lycée Saint-André Kamahoro nje hari ibintu biriko birantangaza ng'imodoka ifise plaque CO 444 ATA yibiyo bitabonerana izisaha ndakwandikiye iriko irapakururwa vyangweye gufata ifoto kuko isaha niyicungerewe cane aho bita ku Mukoni ku ishure lycée Saint-André byo ku Mukoni mu ntara ya Muyinga ya kera. Ubu rero itwarirwa muri Buhumuza ko dusanzwe tuzi iyo modoka ari imbonerakure y'umwicanyi Basabusa Antoine. Iyo mbonerakure ikaba ari intumwa ya Shabani umwicanyi ariko yitoza mu bashinga amateka ubwo uwo basangije kwica iyi modoka yoba ipakiye iki biriko biratera amakenga abantu benshi. Kuri lycée municipal Kinaba muri quartier Ngozi ati nje ndimbonerakure burya ivyo mwanditse nukuri nivyo muri ko muravuga nukuri. Ubu isaha 10 z'igitondo turatonze imbere y'umuryango turi imbonerakure gusa ariko hano ntabwo abakozi ba seni baharaye tuhasanze abasirikare gusa baraye bahacunze murakoze. Hari uwitwa Hezekiel atwara umugambwe muri zone Ijenda muri Mugongomanga yoba yavuze ko abatora inyuma y'isaha 4 ari ukumuraba neza. Yagize ati umugumyabanga atora inyuma y'isaha 4 z'igitondo kiretse wahawe akazi n'indongozi tumucunge neza kabisa ngazoba tubaha amategeko ahabwa n'indongozi ivyayi ni hanyuma. Harundi yagize ati mukomere abari kuri biro y'amatora mukore nk'inkona bureau de vote ndiko ubunanditse ibi hatonze abantu nk'igihumbi gusa. Aho rero hari mwijenda ku isaa 11 z'igitondo. Harundi yagize ati nukuri abanyagihugu bariko bararira muri Rugenge komine Mpanda Bubanza ntibaza
baragutorera kandi ni itegeko gushirika gikumu. Nukuri ibintu birateye agahinda. Aho ni muri komine Mpanda muri Rugenge ku isaha 12 z'agatondo kuri uyu munsi kwigenekerezo rya 6 hariko haraba amatora. Harundi yagize ati turatabariza ku mutumba wa Rugenge komine Mpanda intara ya Bubanza. Nukuri nta munyagihugu ariko utora CNDD-FDD hari imbonera kure. Nukuri abanyagihugu ariko bararira mudutabare Uburundi turagowe. Ubu rero ariko aratabariza umutumba wa Rugenge nkuko rero biriko biribonekeza ko ata munyagihugu numwe ariko aritorera, ahubwo bose ngo bariko baritorerwa n'imborera kure zoba zahashizwe. Ivyo rero ni bimwe mu biriko biravugwa n'abantu batandukanye mu bice bitandukanye, ariko rero ku mugoroba w'ejo niho habonetse ubutumwa bwatanzwe na Aime Magera havugira umugambwe CNL ku gice ca Gatoni Rwasa, aho yagira ati ubutumwa bwihuta nyamagamugayo mwese bagira tubamenyeshe ko uruhigi rudasanzwe ku ndongozi no ku nyangamugayo zose muri rusange rwatanguye mu gihugu cose. Documentation imbonera kure igipolisi na CNDD-FDD irongo izo nzego zose bariko bahiga buhongo indongozi zacu mu ntara zose, aho bikaze cane kuva muri kano gatondo ni muri Cibitoke, Bubanza, Rumonge, Makamba, Gitega, Cankuzo hamwe n'ahandi bitavuga ko ahandi bitakaze. Abegereye ubutegetsi rero bariko baduha amakuru ngo nuko bibaza ko inyankamugayo zigomba kubatobera agakino kabo kandi ndekejo ngo ni n'amatora, ngo barahiga ku buryo ngo n'umuntu CNL bofatira mu nzira ejo turetse ngo kwihenda ngo harashitsaho bazokorera ingirwa amatora, ngo bafise itegeko ryavuye hejuru mu mugambwe na documentation kumukosora canke kumusenyagura bimwe bikomeye, hanyuma rero adapfuye bagaterera mu gasho bakazomurekura inyuma ya 2027. Ngo tuburiye rero mwese nyankamugayo ko mwo kwigumira mu mihana iwanyu ejo ku badafise iyindi mirimo, no ku bandi barundi atari imbonera kure. Iyo nkuru muyifate nka nkama, nimwibaze ngo abahigwa na baseneri gusa. Mugire hange muje mu mirimo yanyu, mubarekere ayo matora yabo bitunganirije bonyene. Ngo bugabo surucumu murakoze. Igenekezo rya 4 kwezi kwa 6 2025 Aime Magera niwe yoba yatanze ubwo ubutumwa. Mu matora yo kuri uyu wa 5 ruheshi hatorwa abashinga amateka n'abajanama b'amakomine. Abakenguza amateka bakaba batorwa n'abajanama b'amakomine bakaba bazotorwa kwa 2023 mu Kakaro. Azohereza rero amatora y'abajanama b'imitumba amakaritsiye nabo bazotorwa kwa 2025 Myandagaro. Abashinga amateka batorwa bose hamwe ni 100 batorwa hisunzwe ikarata nshasha y'intara zitanu mu gihe kari zahora ari 18. Intara n'igitego c'abashinga amateka kuri imwe biri kuri iyo karata. Ibujumbura rero nkuko tugiye kubabwira hazotorwa 23, Ibutanyerera hatorwe 23, Igitega hatorwe 21, Burunga hatorwe 17 ndetse Ibuhumuza aho hatorwe 16. Kuri abo bashinga amateka 100 rero baba batowe harashobora kongerwa ko abandi biciye mu kizwi nka cooptation iyo urugero rwo guserukirwa rutakwiye, ibice 30 canke barenga b'abagore, ibice 60 vy'abahutu n'ibice 40 by'abatutsi. Acongerwa ko 3 baserukira abatwa. Nk'inama rero nshinga amateka yahora irigizwe n'abashinga amateka bose hamwe 123. Uretse abajenama b'imitumba makaritiye batorwa kuba abashinga amateka n'abajenama b'amakomine n'ababa kuri ku ntonde zatanzwe n'imigambwe canke n'iz'imigambwe. Muri amatora rero imigambwe yatanze intonde ni 23 n'urunani rumwe, ariko rero harimwo n'abakeya bitoza ku giti cabo. Bitoza rero mu bushinga amateka ni 2,209 hamwe n'9 bose hamwe 2,898 batanzwe n'imigambwe canke urunani rw'imigambwe 11 akaba ari bo bigenga. Komine igira abajenama nibura 25, ariko nabo nyene barongerwamo abandi y'urugero rwo guserukirwa rutakwiye nkuko ice bigenda mu nama nshinga amateka. Komine zose rero ni 42 mu gihe zahora ari 119. Bituza mu makomine rero n'ibihumbi 6,753 bose hamwe n'ibihumbi
6,750 batanzwe n'imigambwe canke urunani rw'imigambwe hamwe na 3 bigenga. Imitumba rero n'amakaritsiye mu gihugu cose ni 344. Umutumba wose ukaba ugira abajenama 5 batorwa ku giti cabo. Abakenguzamateka batorwa ni 2 ku ntara, harimo Umuhutu n'Umututsi hisunzwe ikarita nshasha y'intara 5. Abakenguzamateka bose bazoba ari 10 hace hongerwa ko 3 baserukira abatwa. None hoba hatora abantu bangahe? Muri Bujumbura hazotora 1,815,618. Butanyerera hazotora abantu 1,197,666. Muri province ya Buhumuza hazotora 877,380. Igitega hazotora abantu miliyoni wose 1,087,734. Muri Burunga rero akaba ari 1,20,579. Bazotora bose hamwe rero akaba ari 6,13,498. Bazotora baba mu bindi bihugu nabo ni 14,521. 2025 gushika 2025 bubaye bwa mbere mu Burundi huzura imyaka 20 haba amatora uko imyaka 5 iheze. Nta rundi runganwe rwigere rukura rugashikana imyaka nk'iyo atagiciyemwo ngo amatora asibe mu myaka irenga 60. Burundi rukaba bumaze buronse intahe yo kwikukira, ariko rero kuva hasigaye imyaka 2 ngo Burundi buronke intahe yo kwikukira mu 1962 haragiye haraba amatora y'abayimigambwe myinshi canka umugambwe umwe. Iyindi myaka riri gahera atayabaye ku ntwaro za gisirikare canke mu gihe c'indyane n'intambara. Uretse umugambwe Iprona watsinze amatora yashikanye Burundi ku ntahe yo kwikukira, mu nyuma rero ugahava usigara ari wonyene wemewe mu mategeko kuva mu 1966 gushika mu 1993. CNDD-FDD ni wo mugambwe ugize kabiri muri kahise ko Burundi umaze imyaka myinshi ku butegetsi. Undi mugambwe rugeze gutsinda amatora muri kahise ko Burundi ni Sahwanya Frodebu mu 1993. Kuva ico gihe nta ntsinzi urasubira akuronka, ndetse bari bakuriye Abanyafrodebu bakaba bari mu runani Burundi bwa bose rurongowe na Patrick Nkurunziza. Mu yandi makuru rero tugiye guhereza ko hari ivyanditswe n'ikinyamakuru Yaga ngo muri kingo c'umwaka umwe kigodeka giciwe ko n'abayobozi 3. Vyoba vyugariye he? Ngo ku itariki ya 30 Rusama kigodeka kibazwa Oscar Wikunda nk'umurongozi mukuru. Dusubiye inyuma rero mu mwaka muri Rusama 2024 wararongoye ico kigo ni Ronald Kayibera yasubirijwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu asubirizwa na Jean de Dieu Niyindabira kugira ngo ibibazo bihanze odeka bitorerwe inyishu. Muti none ivyo bibazo byari bihe. Cyo rero haba impinduka. Mukuru w'igihugu yaheruka kumenyesha ko hibonekeza inyonyezi bukorwa n'abafise mu ntoke igiterwa cika. Kw'ivyo rero ingingo 5 nizo zahawe indongozi zari zishizweho, harimo gutanga impapuro ziranga amatonorero imbere y'itariki ya 17 Rusama 2024, ari kwemeza ko abarimyi b'ikawa baronswe amahera yabo ku giciro ca leta, hari ukumenyesha abajejwe amatonorero igihe cose ategekanijwe igurishwa, hari gutanga icegeranyo cerekana ikawa itagurishijwe n'iyimaze kugurishwa, hari kwagirizwa fraude wo wese yofatwa ariko adandaza ikawa mu buryo butemewe, ko hongerewe kubogozwa indongozi. Ivyo bintu 5 vyoba byarabaye amananiza. Ikibazo rero duhora twibaza. Turakengurukiye mwe mwese mwari mudukurikiye muri aya makuru. Mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'andi yose tuza kubagezaho ku murango kuri uyu wa 4 uko amatora ariko aragenda mu bice bigiye bitandukanye, tukaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Turasabye rero kugira ngo mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ngo mwibuke no kubisangiza bagenzani kugira badacikwa n'amakuru yose tuba tubashikiriza irya nino. Imana ibahezagire mubandanye kugira amatora meza.